Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'Amerika izamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese duteramanye, muri kumwe na Frederic Nkunikije. Mu Burundi butumbira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi y'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha mugiye gushikirizwa nanje Frederic Nkunikije. Umuyobozi mukuru w'ishengero ry'Abangilikani mu Bwongereza mu butumwa bwiwe bwo guhimbaza umunsi mukuru wa Pasika yaneguye umugambi wa leta y'Ubwongereza wo kurungika mu Rwanda abimukira baje mu Bwongereza. Subcontracting out our responsibilities, even to a country that seeks to do well like Rwanda, is the opposite of the nature. Uyo ni Musenyeri Justin Welby anegura Bwongereza ku ngingo yo kurungika mu Rwanda abimukira baba bariko basaba buhungiro mu Bwongereza, avuga ko abona bitandukanye na kamere k'Imana. Mu Burundi abanyagihugu baba mu bisagara no mu ntara zigize igihugu ntibaratahura neza akamaro ko kwicandagisha ikiza COVID-19. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntimutangwe ni mukanya. Amakuru yacu tuyatere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi muri Ukraine batangaza ko misile z'Uburusiya zahitanye abarenga 5 mu gisagara ca Lviv. Inkuru dushikirizwa na mugezi wacu Diane Ninahazwe. Igisagara ca Lviv kiri mu burengero bwa Ukraine kiri mu bitari bwagabwe ko ibitero vyinshi mu ntambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine haraheza amezi 2. Maskin Kozikit atwara ico gisagara yavuze ko misile 3 zaguye mu nyubakwa za gisirikare, iyindi imwe nayo igwa mu iduka ikorerwamwo amapine y'imiduga. Mu bindi bisagara vya Ukraine utwigoro two kuvana abasivile mu burere burimwo intambara twaburijwemo. Icegera c'umushikiranganje wa mbere wa Ukraine mu itangazo yacishije ku mbuga ngurukana bumenyi yagirije ingabo z'Uburusiya ko zazibiye amabarabara, avuga ko ibi binyuranye n'amategeko mpuzamakungu yo gutabara. Umushikiranganje wa mbere wa Ukraine nawe mu kiganiro yahaye televiziyo ya Amerika ABC yahakanye ibivugwa n'Uburusiya bwigamba ko buriko buratsinda intambara muri Ukraine, avuga ko Ukraine imaze kwisubiza ibisagara n'uturere 900 Uburusiya bwari bwarigaruriye. Muri ico kiganiro na ABC uwo mutegetsi yumvikanishije ko igihugu ciwe cifuza inyishu ya kidiplomasiya. Hagati aho President wa Ukraine nawe asaba ibihugu vya rutura kongereza ibihano ku Burusiya na cane cane mu vy'igitoro n'amabanki. Urakoze Diane. Leta ya Afrika y'Epfo yarungitse abasirikare gufasha gutanga imfashanyo no gukora ibindi bikorwa vyo gutabara mu ntara za KwaZulu Natal yatewe n'imvura isegenya nyinshi yateye imyuzure yahitanye abantu barenga 440. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Igisirikare cya Afrika y'Epfo cyatangaje kuri uyu wa mbere ko cyahawe amabwiriza yo kohereza ingabo 10,000 mu bikorwa by'ubutabazi birimo gutwara imfashanyo no gutanga ibikorwa by'ubuvuzi. Igisirikare kandi kiratanga indege za kajugujugu zifashishwa muri ibyo bikorwa by'ubutabazi n'ibyo guhuza ababuranye n'ababo. Iyi myuzure yasize heruheru ababarwa mu bihumbi, itera ibura ry'umuriro w'amazi n'amashanyarazi i Durban, umwe mu migi ifite ibyambu bikomeye muri Afrika. Umuyobozi w'intara ya KwaZulu Natal ejo ku cyumweru yatangaje ko abahitanywe n'ako kaga bamaze kurenga 443 mu gihe abandi 43 bagishakishwa. Urakoze Jeffrey. Dukubitire muri Somalia ho umurwi w'intagondwa za Al-Shabaab wakoze igitero hakorera inama nshingamateka 6 bakomerekeye muri ico gitero. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Mu butumwa umushingamateka Abdilham Abishakur Wassam ari mu bitoreza kuba president yacishije ku rubuga rwe rwa Facebook yavuze ko mu bakomeretse harimo abamucungera umutekano 2. Ico gitero Al-Shabaab yemanze cagabwe mu gihe abaheruka gutorerwa ubushingamateka muri Somalia bari bakoranye uno munsi batora indongozi zabo. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere muri Somalia vyateye ivyatsi ico gitero bivuga ko ari igikorwa c'iterabwoba cakozwe mu ntumbero yo gutera ubwoba abashingamateka no kuburabuza ibikorwa vy'amatora bisa nk'ibiriko birasozerwa. Umushikiranganje wa mbere wa Somalia akaba yasavye abashingamateka kwihutisha amatora.
imbere y'igitero co kuri uno wa mbere abashingamateka bari bumvikanye ko botora utwara inama nkenguzamateka igenekerezo rya 26 ku kwezi, utwara inama nshingamateka nawe bakamutora igenekerezo rya 27. Abashingamateka bagaheza bagatora umukuru w'igihugu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Aha mukamenya ko amatora y'izo nzego amaze amezi adindiye bivuye ku kunyinyurana kuri hagati y'umushikiranganji wa mbere na Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed azwi cyane ku izina rya Farmajo. Barakoze bagenzi bacu Jeffrey na Diana badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Umuyobozi mukuru wa Eklezia y'Abangilikani mu Bwongereza Musenyeri Justin Welby kuri uyu w'Imana yari yamirije umugambi n'amasezerano yabaye hagati y'Ubwongereza n'u Rwanda afise intumbero yo kurungika mu Rwanda abimukira binjiye mu Bwongereza bashaka ubuhungiro ariko badakurikije amategeko. Musenyeri Welby yavuze ko iyo mugambi uteye kubiri no gushaka kw'Imana. Musenyeri Welby yavuze ko iyo gahunda inyuranije no gushaka kw'Imana. Mu gihe hakiri ibibazo ku kamaro k'iyi gahunda yo kohereza abasaba ubuhungiro mu mahanga, ibikubiyemo n'ibya politiki n'abayikina, ariko igomba gushingira ku byo dusabwa n'Imana kandi ntibyujuje. Ntabwo iyi gahunda ifite ubutabera dukura mu kuzuka k'ubuzima bwatsinze urupfu. Ntabwo ifite imbaraga zo kuzuka kwahishuriwe bwa mbere abadahabwa agaciro, kubera ko ari gahunda ifasha abakire n'abanyantege. Ntabwo ari gahunda ikubiyemo inshingano zacu nk'igihugu gishingiye ku mahame ya gikirisitu, kubera ko guha abandi ibyo twari dushinzwe ngo babidukorere, nubwo wabiha igihugu kivuga ko cyateye imbere nk'u Rwanda, bitandukanye n'imimerere y'Imana nyirizina yo yiyemeje kwishyiraho ibyaha akadupfira ku musaraba. Musenyeri Justin Welby umukuru wa Kiliziya y'Abangilikani mu Bwongereza. Hagati aho Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwongereza Priti Patel yashubije abashyira mu majwi gahunda ya leta, avuga ko nabo ubwabo nta bisubizo batanze. Mu nyandiko yasohoye mu kinyamakuru Times afatanije na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta, yavuze ko gahunda yatangajwe igamije guhagarika ubucuruzi bw'abantu butuma benshi bapfa. Bongeyeho ko miliyoni 120 z'amapawundi zizatangwa mu ikubitiro n'Ubwongereza zizakoreshwa mu guhanga imirimo, kubera ko ubushomeri buri mu bitera abantu kwimuka. Turagushimiye Venuste Nshimiyimana kuri iyo nkuru dushikirije. Mu Burundi naho abanyagihugu baba mu bisagara no mu ntara zitandukanye ntibaratahura neza akamaro ko gufata urucandago rw'ikiza ca COVID-19. Ico kibazo kikaba kitari mu banyagihugu gusa, kuko no muri bamwe mu baganga ibonekeza abavuga ko kwicandagisha no kutabikora arico kimwe. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda. Mu gihe ibihugu byinshi ku isi abanyagihugu bagenda bahimirizwa kwicandagisha COVID-19, mu Burundi ho abanyagihugu baba mu bisagara bitandukanye no mu ntara z'igihugu babwiye abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ko amakuru barufise ko atari meza kandi ko batanashishikarizwa kubikora, bityo bakumva ko kwicandagisha ataco bimaze. Incanco ya COVID mu Burundi ko ndabibona ntikenewe. Nk'ubu muri kino gihe COVID twe dusa n'abamaze kwibagira, twamaze kubona ko ata COVID ikaze mu Burundi. Rero gushuha ngo ngiye kurondera vaccine nta kamaro je ndayibonamo. Indwara isanzwe nk'izindi zose gufata iyo vaccine bavuga yuko ishobora no kuba ifise ingaruka mbi ku magara y'abantu. Uraraba ikintu ugiye kuyitereza
iyo vaccine ukabibura. Cyose nigeze nikingiza kubera n'abikingije baragwaye zarabatari ingaruka. Umwe mu baganga bakira abagwaye umunsi ku wundi ku ivuriro rimwe riri mu gisagara ca Bujumbura atashimye ko amazina yiwe n'amajwi ashigwa habona, yavuze ko n'abaganga benshi bataricandagisha nawe nyene arimwo, ndetse kandi ko bakira abagwaye benshi baza kwivuza COVID-19 baricandagishije, agasigura ko uru rucanco batabona ico rumaze. Ku bwande sinikingije kandi nta n'akamaro na kamwe ndabibonamo kuko twakira benshi bikingije mugabo bakaheza bakagwara iyo coronavirus. Nta gaciro twabihaye, na cyane cyane ko leta mu minsi ya mbere itashigikira abaja kwicandagisha, yavuga ko bamaze kugira ico baba batowe baza leta. Ku bijanye n'ibibanza byakira abantu bifuza kwicandagisha ndetse n'ibikoresho byifashishwa muri ibi bikorwa, umuyobozi arongoye intara imwe y'ubuvuzi mu Burundi nawe twahinduye amajwi yavuze ko n'abashaka kwiteza urwo rucanco baba muri izo ntara bamanuka i Bujumbura kuko nta bikoresho n'ahategekanirijwe gukorerwa bihari. Murazi yuko mu gihugu cose byari ibibanza byari Bujumbura umengo bitatu batereramwo vaccine. Ivyigeze biduga ruguru ukeneye yamanuka i Bujumbura, ukeneye kugwiteza ntibica muri BPS, ntibinakenewe ko BPS irinanye, umuntu nyene niwe acumbera aho hantu akagwiteza. Ibi bimeze uko mu Burundi mu gihe no mu ndwi iheze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe inama nshingamateka yakiriye insiguro z'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhunyanganda sida ku bijanye n'imfashanyo yatanzwe na banki y'isi ingana na miliyoni 60 z'amadolari y'abanyamerika. Nzeyimana Sylvie akavuga ko muri ayo mafaranga miliyoni 60 z'amadolari zatanzwe, imiliyoni 20 ari zo kuzogura urucanco rwa COVID-19 nayo miliyoni 40 nazo z'amadolari y'abanyamerika zikazogura ibikoresho byo kwa muganga. Aha hakaba harimo za rusehabaniha 50, ivyuma byo guhema 30 bizokoreshwa mu bitaro by'amakomine hamwe n'ibitandi 10 muri buri bitaro bya komine. Gusa bamwe mu bashinga amateka bakaba barabajije umushikiranganje ko ayo mafaranga adashobora gukoreshwa mu bindi bikorwa, na cane cane ko hari n'izindi ncanco zaguzwe ariko zitarakoreshwa. Hari n'ababajije akamaro k'izi ncanco, banabaza ku kibazo kijanye n'inkurikizi zishobora kwaduka inyuma yo kwicandagisha abo bizobazwa. Umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe yishuye aba bashingamateka babajije ibijanye n'ingaruka zishobora kwaduka ku bicandagishije ibi bikurikira. Abantu bashika ibihumbi 13,144 akaba ari bo bari bamaze kuronswa urucanco rwa coronavirus kugeza ku igenekerezo rya 13 z'uku kwezi, nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwabitangarije inama nshingamateka. Abantu 8,927 bakaba bararose urucanco rwa Johnson & Johnson, naho abashika ku 4,187 bakaba bararose urukingo rwa Sinopharm. Umushikiranganje Sylvie Nzeyimana akaba bamenyesheje kandi ko mu bijanye no kurwanya ico kiza abarundi basa n'abadebukiwe no kwicandagisha, hari naco gituma hakenewe gusubira kubahimiriza. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Thierry, turagushimiye. Tukivuga kandi ku Burundi, umugambi wa leta wo kororera mu ruhongore urakurikizwa neza mu ntara ya Ngozi, biremezwa n'abarimyi gashimangirwa n'umuyobozi w'igisata c'ibidukikije uburimyi. Nibaza ko iyi nkuru tugiye kubashikiriza ari inkuru ifise ijanye n'ibura ry'igitoro mu Burundi muri iki gihe. Iyo nkuru twayiteguriwe na Desire Hatungimana. Aho ni hamwe hari amahinguriro mato mato yenga amavuta ava mu kigazi bagenzi bacu bashoboye kugendera. Ni ku ruzi Dama ku mutumba Nkayamba uvuye mu gisagara ca Rumonge werekeza i Bujumbura. Ayo mahinguriro akaba yarahuye n'ikibazo kidasanzwe c'ibura ry'igitoro. Kuri ayo mengero uko ari 3, abakozi baharangurira imirimo bavuga ko bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gisanzwe kitaboneka cane muri kino gihe. Bemeza ko
ibikorwa bisa n'ivyahagaze kubera ibura ry'ico gitoro. Ibikorwa ntibigishobora kugenda neza kubera tumaze kuba tubura igitoro nta kindi kintu dukoresha, aho gukora neza bica bisubira inyuma kubera ibikoresho bitaba bikwiye nk'uko bikenewe. Twokeronka tugikura heko ata sitasiyo usanga ziriko zitanga igitoro, naho wogenda urondera kaja kamagendo ukaronka ku buzimbe ugacuronka dukeyi, naho nyene abakiriya kugira ngo urabe ko wobungabunga abakiriya abantu bagenda temera gukorera mu buhombe. Nk'uko babandanya babivuga, inkurikizi nuko n'akazi gashobora guhagarara umwanya uwo ari wo wose. Ivyo bigashobora gutuma amavuta agabanuka cane agakena gose ku isoko. Ubuhoho bizohava vyonyoka kuko hari naho tuzohava duhagarika gukora hejuru y'igitoro, umwimbu w'amame tuzoca ugabanuka canke umwimbu w'imise nawo nyene ugaca ugabanuka. Turashobora kwiruka tutariye, turashobora kubura nk'ubusa tukiruka tutariye kumva ico gitoro. Abo bantu biyungunganya mu guhingura amavuta avuye mu bigazi basaba leta gukora uko ishoboye kose kugira ikibazo c'igitoro gitorega umuti. Ikintu tusavye leta twege abanyagihugu boshobora kutukorera igikorwa cihuta, barabe bakubita imitwe, barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kori ya duwani muri oberi kugira kitoro kiboneke, abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereza. Intara ya Rumonge ikaba ifise amahinguriro mato mato y'amavuta y'ibigazi agera kuri 123, mu gihe cose naho hakaba harugwa ayagera kuri 448. Ivyo bitigiri bitangwa n'ikigo OHP kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikigazi. Ico kibazo c'ibura ry'igitoro kiribonekeza kandi no mu gisata c'uburovyi. Bamwe mu barovyi bo ku mweha w'uburovyi wa Rumonge bavuga ko kubera ikena ry'igitoro nabo nyene bashobora guhagarika akazi. Iryo kena ry'igitoro ngo ririko riribonekeza cane kuko arico basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka misi yose. Ubwato bwose kugira bwinjire mu kiyaga bwategerezwa kuba bufise n'imiburiburi iritiro 60 z'igitoro, ariko buronswa iritiro ziri hagati ya 10 na 20 gusa. Naje bifise ubwato ngaha umpa iritiro 10 iritiro 20 zishobora kwinjira mu mazi, nikinkwiye kubera ugenda kurondera imboga ahantu tofauti. Iyo tubuze igitoro tugira ingorane kuko ntituroba, kuko imboga hari igihe bisaba yuko tuzikura kure kandi mashine zacu zinywa amavuta menshi. Hama nabo abandi bamwe baje kuyironka hariya, bamwe bayivoma mu ijoro bace bayidandaza ku giciro bigombeye. Muri make turafise ingorane nk'ubu tugiye kugara akazi kumvuza igitoro. Abo barovyi bakababazwa nuko iyo birutse hirya no hirya bakaronka igitoro kivuye ahandi nk'Ibujumbura, abajejwe umutekano ngo bagifata nk'icamagendo, ivyo bikaza bisongera isibe. Kiguzi Bujumbura kizanye mu muduga nawe hejuru y'icakazi, uzumva abapolisi nabo mwibarabara ngo igitoro ngo nicamagendo bakagifata sezi. Igitoro kiguri ku Bujumbura kaza mu Rumonge, iyo ni magendo canke n'umuntu abaranguye hejuru aje kugira akazi kiwe, kwanza abaguze hejuru aje gukora akazi kiwe k'ikirovyi. Abo barovyi bagasaba ko boronswa igitoro gikwiye igihe kibonetse mu ntara ya Rumonge. Iciyumviro cacigikiwe na buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga, akavuga ko mu gihe igitoro kibonetse abarovyi boshigwa imbere bagahabwa n'ibiburiburi amaritiro 30. Murazi yuko abarovyi baratweshaho mu kuja kuroba hanyuma bakaturonsa amafi. Ni vyiza yuko boraba bakabongera agatoro kugira ngo bashobore gushika iyo barondera izo fi, kubera ko kenshi usanga atari hagufi cane. Amaritiro 10 ni make. Nifuza yuko abatanga igitoro bogerageza kugira ngo abarovyi babaha agatoro gakwiye iyo kabonetse, kuko turabona neza yuko bigoye, ariko vyose ni gusaba imigwi yose kwihangana kubera ko ni ikibazo c'isi yose. Buramatari ahamagarira kandi abapolisi gusuzuma ko umurovyi afise ivyangombwa vyatanzwe n'intara, maze ace yoroherezwa gutwara igitoro akuye mu tundi turere tw'igihugu. Mwomenya ko amato yose ari ku myeha ya Rumonge arenga 700, nayo mu kiyaga ca Tanganyika ayo mato y'uburovyi akorerayo ashika 3000. Urakoze Desire, tubibutse inshuti mwese ko muriko mwumviriza iradiyo y'ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingwano Uburusiya bubandanya mu gihugu ca Ukraine ubu imaze amezi arenga 2 iriko iragira ingaruka zikomeye za politike n'ubutunzi kw'isi. Izo ngaruka ziriko zibonekeza bikomeye ku bantu bava mu mihingo itandukanye y'isi, harimwo n'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaravuganye na Professeur Prosper Niyoboke yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza zitandukanye mu Burundi, hamwe na Gerard Birantamije umushakashatsi mu kigo REPI
c'ubushakashatsi ku bijanye n'indero na politike muri kaminuza Université Libre de Bruxelles ari mu Bubiligi. Dutangure dutega amatwi Gerard Birantamije avuga ukuntu izo ngaruka zifashe muri iki gihe ku isi na cane cane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere birimo n'ibihugu vyo muri Afrika no mu karere k'ibiyaga binini. Ingaruka je ndazishira mu mitigiri itatu. Umugwi wa mbere cyangwa umutigiri wa mbere ni ingaruka ku bijanye n'ubutunzi bw'ibihugu vya Afrika. Iyo tuvuze ibihugu vya Afrika byose ntibifise ingorane zimwe. Afrika ntidushobora kwifata nk'igihugu kimwe, mugabo uravye nko ku bijanye n'ibi vy'imfungurwa umugenzanje yavuze ibitari bike. Ibihugu 32 ku 54 vyari bisanzwe bitunzwe n'ibyo bikura muri ivyo bihugu bibiri, haba muri Ukraine haba mu Burusiya. Uravye nko ku bijanye n'ingano, Uburusiya ari igihugu ca mbere kirima kimbura ingano kikadandaza n'ingano ku isi. Ukraine naco ni igihugu ca gatanu. Urumva ko uteranije ivyo bihugu bibiri ku isi bifashe nibaza ko bidandaza ku isi ca gatatu c'ingano zose zibaho ku isi. Hari ibigori, hari bijanye n'iki gitoro yavuze. Murazi ko Uburusiya ico gihugu ca kabiri gishimbura kandi kadandaza ibitoro, aho sinavuze ibijanye na gaze n'ibindi. Izo ngaruka rero zica zibonekera ku ngene ibiciro bica biduga ku masoko y'ivyo bihugu vyo muri Afrika. Ibihugu bitari bike biramaze gukoma induru bivuga yuko ibiciro byamaze kuduga, ahandi naho ugasanga n'ivyo bintu biboneka ku isoko. Igitoro rero caraduze kiva ku madolari 26 kija kuko yarenga 129 mu gihe c'ukwezi kumwe. Bikaba vyaherukwa kubonwa mu vyo bise crise petroliere yo mu 1973. Ni ukuvuga rero ibihugu vyacu vyo muri Afrika naho iyo ngwano rikibera ahandi vyovyo nabyo birabishikira. Ica kabiri ku bijanye n'ubutunzi, murazi yuko hariho ibihano byafatiwe Uburusiya bifashwe n'ibihugu vy'Iburayi n'ibihugu vya Amerika. Ivyo bihano navyo ico novuga kininiya gikomeye ni igihano bita kukuraho Uburusiya mu kintu bita SWIFT, ni kuvuga uruhererekane rw'amafaranga ku isi biciye mu ishirahamwe ryitwa SWIFT. Ngoma mperaheze kuri ivyo bijanye n'ubutunzi, ariko ugiye naho ku ngorane zijanye na politike urabona yuko ubu hari ingwano si y'Uburusiya na Ukraine gusa, hari ingwano zino kwita mu Gifaransa ama ideologie. Ubu ibihugu vyo muri Afrika usanga birondera gushigikira Uburusiya kuko byinshi usanga bifise intwaro isa niyo hari mu Burusiya, ivyo bita autoritarisme. Ubundi mugwi nawo ukaba ugizwe n'ibihugu vya Burayi n'ibindi bihugu bike vyo muri Afrika, navyo bivuga biti twebwe tubona akazoza k'ibihugu vyacu muri demokarasi iyi nk'uko tuyibona mu bihugu vy'i Burayi. Icyo ni ikintu gikomeye kuko Afrika urabona yuko ibihugu vyo muri Afrika bitarashobora kubona yuko bishobora vyo nyene gushiraho intumbero y'ingene ibona ivya politike, bibandanya vyegamira uyu mugwi canke uriya. Murakoze. Ibiciro vy'ibifungurwa twariko turavuga n'amasoko ntanganguvu nka gaze, ibitoro ntivyitezwe ngo gusubira hasi n'ingoga nk'uko bitangazwa n'ishirahamwe OECD rijejwe iterambere mu butunzi no gufashanya, ifise icicaro i Paris mu Bufaransa. Kuri wewe Prosper Niyoboke, mu gihe ivyo biciro bititezwe kugabanuka nk'uko iryo shirahamwe ribitangaza, n'izihe ngaruka bizogira? Murakoze kuri ico kibazo. Ingaruka mu gihe ibiciro biguma biri hejuru ni nyinshi cane, na cane cane ku bihugu muri rusange bikenye, na cane cane ibihugu vyo muri Afrika. Ni ukuvuga ko ibindi bihugu vyo birafise amikoro, ibiciro biraduga, baraheza bakikora ku buryo bafise, bakaraba ingingo bashira mu ngiro zo gukingira abaguzi no gukingira amashirahamwe amwe mu gushira ubushobozi mu gushigikira ayabo mashirahamwe canke mu gukingira abaguzi mu gufasha ko ibiciro bitomurengera. Aho rero ni leta iheza bigashyira mu ngiro. Ariko mu bihugu byo muri Afrika biba bisanzwe ibihugu binakenye cyane, ibihugu bibaho bibeshejweho na hanini n'imfashanyo z'ivyo bihugu bindi bisa n'ibiteye imbere. Hama kubera iyi ngingo, kubera ico kiza, kubera iyo ngwano, ibihugu vyari bisanzwe bishika ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere canke bikenye bizoza bigorana, kuko navyone bisanzwe ko biranigana kugira bikingire ubushobozi amasoko yavyo, bigaheza bigatuma
izo mfashanyo cyangwa ukuntu bahora bashyigikira ibihugu bindi kugira bishobore kuronka ingufu nabyo zinyine zokingira abaguzi bikingira amasoko yabyo ndetse bikagira ikibazo kinini. icyo nababwira ingaruka ya mbere yoyo amapfa ubu haracyari hasi sinavuga ko turabibona neza, ariko nk'ibihugu cyane cyane byabaho bibeshejeho n'imyimbu cyane cyane nk'ibinyampeke bijya twita amasereyale biva muri Ukraine no muri Rusi, bavuga ahanini baravuga ibihugu byo muri Afurika yo haruguru, ibihugu bita bya Maghreb nka za Egypt gushika mbere hepfo ngaha muri za Sudan, mbere murashaka nta mu karere ka Afurika y'ubuseruko nk'ibihugu nka Kenya, u Rwanda na Tanzania ahanini byabeshwaho n'ibinyampeke biva muri bihugu bya Ukraine na Rusi ku rugero ruri hafi ya 70%. ibyo biraheza bikazogira ingaruka mbi ku biciro byinshi. Nobereka nk'uku mu Burundi dufatiye ikidandazwa cyangwa ikintu dukunda gusanga ku isoko cyerekeye abaguzi benshi, nobabwira nk'ibinyobwa, yaba ibinyobwa bya Braludi ahanini bikorwa bifatiye ku ngano, izo ngano nazo murumva zava hariya. Ibiciro nk'iby'ibinyobwa biduze, igiciro cy'igitoro cyaduze, nivyo baheza bakitegereza aho ibindi biciro by'ibindi bidandazwa biduge bizosha biduga, hama murazi ubushobozi bw'abaguzi basanzwe cyane cyane nka mu Burundi cyangwa mu karere cyangwa muri Afurika Kenya, bizotuma haba amapfa, bizotuma ndetse n'ubutunzi n'ingene novuga iby'ubutunzi byari bitunganije b'ibihugu bizogora kuronderwa inyishu. Reka tuje ku mirongo ya telefone dufise Ndoricimpa. Andi muri Zambia. Ufise ikibazo baza batumire icyumviro? Ni icyumviro numvise bahejeje gushikiriza mu kantu. Mukivuge? Ndahejeje kumva muri iki kiganiro nyene sinzi ko ari umutumire ariko aravuga yuko ibihugu bigira ingorane hari ibihugu bikenye byo muri Afurika. Rero nagira mbaze ikintu kimwe, none burya iyi ntambara bitera ingaruka mbi zoba ziza ku bihugu bikenye cyangwa n'ibi bihugu biteye imbere nabyo nyene birashikiye? Murakoze, turabashimiye. Yari Ndoricimpa. Okay. Dufise kandi Niyongabo Jean, uratwumva? Ego ni kumurema ndabumva. Uri he? Burundi niko nisanga ku ufise ikibazo icyumviro? Ubishikirize. Ikibazo nagomba gushikiriza icyumviro nagomba gushikiriza kijyanye no kwibintu biri kuririnda iyo mu gihugu cya Ukraine niko biteza ubukene mu bihugu byinshi. Nuko bamwe bashobora kugira uko kwitwara cyane cyane mu bintu bijyanye n'ibijyanye n'ibijyanye kuko ibikuru byabuze bagerageza kudaterereza abaguzi kumvikana no kugira kwitera kuburyo ibintu by'intambara uyaho yakushyiramo uruhara twegeranye. Cyangwa cyangwa cyari icyo murakoze. Murakoze, turabashimiye. Nze kuri Gerard Birantamije, Ndoricimpa yabajije yashikirije icyumviro aravuga ngo iyo ntambara ntiriko igira ingaruka gusa ku bihugu bikenye ngo no ku bihugu bitunze irabigira ko nari nabivuze ko byose izo ngaruka zirabikora ko, ariko ibikenye kurusha ibindi ku isi nivyo bigiramirwa kurushiriza. Hama yariko aravuga ngo nta kuntu izo mpande ziriko zitana mu mitwe ziri mu ntambara, no kuvuga Ukraine n'Uburusiya ngo boja hamwe ngo bagatorera inyishu amatata ari hagati yabo ngo bakavugana. Ibyashikirijwe na Ndoricimpa mubibona gute Birantamije? Ndoricimpa byumvikana intambara yatewe mu Burusiya muri Ukraine itewe n'Uburusiya birerekana neza yuko atari ibihugu bikenye gusa biriko birabona ubutunzi bwabyo buhera nk'ifu y'imijiro, ubukene nabwo bwinjira. N'ibihugu bitunze urabona yuko bifise biri mu yabira, uriko uraraba nk'igihugu c'Ubudagi cari gisanzwe gifise gitunzwe n'urya mwuka bita gaze uva mu Burusiya ku rugero rurenga 60%, canke ibihugu bindi vy'i Burayi urabona yuko ubu biri mu yabira bivuga biti ubu none ko Uburusiya bigiye kugarera ubine iyo gaze tugiye kuyikurahe kugira ngo nihaza ca gihe c'uko hakanya cane bishobore gushushaho tuba. Icyo ni ikibazo gihari cerekana yuko
ibihugu bitunze nyine bifite ikibazo bivanye n'uko nk'uko nabivuze mu kanya ubu isi ibihugu byo ku isi byose atagihugu na kimwe aho cikwije atagihugu na kimwe gishobora kuba gitunze gusumba ibindi ahubwo byose usanga ari magiriranire bivanye n'imigenderanire baba bafitaniye bivanye n'ingene amashirahamwe ateza imbere ivyo bihugu akorana n'ibindi n'ibindi. Turagushimiye Fidele Niyongabo n'abatumire bawe kuri iki kiganiro. Nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye engineer na producer yadufashije kwegeranya ibiganiro Dieudonné Cubahiro. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwadutiza amatwi, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.